Bonsoir lovely people, iyi ni Indundi TV, ni muniza kanya nsubire kubaramutsa ndabivuriza amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mubibona ni Indundi TV, ni Alan aka The Real Saturday na Joel kuri kamera, nahandi turi ni La Costa Beach, ni Stand Up for Young, ni giteramo cyateguwe nishiramwe tugire ejo heza. Nkuko mubibona twibere kuri La Costa, ariko nkuko tubibona umengo haracyari kare, tugeze ku mwanya wa 12 hafi saa moya, ariko niturumva umuririmbye kuri stage mbene biki byagoranye, mbene gikenewe abaririmbyi bobo baza kuza nka bose kumana natwe mumenye ibikurikira. Yo nkuko mubibona abakunzi ba Indundi twayibemereye tubazarira inkuru itagira ivumbi, twishikiye indani mu giteramo. Ni giteramo cyo gufasha umwana mutoyi, umwana atavutse nk'abandi, ariko no umwana ashobora gufasha igihugu. Ariko kubakunzi b'umuziki Indundi nta bantu tubona, abantu bari yo sinzi ko boba bashika no ku 50 kuko nabantu bakeyi cyane. Nkuko muri ko murayibona ni inkuru itagira ivumbi, ni hafi isaha imwe nta muririmvyi no mwaraduga bariko barahamagagwa mugabo ntabo turabona. Mbe wowe uyumvira iki? Gumana natwe kugira urabikurikira, mbege igiteramo kiza kugenda gute? I don't know. Yo nkuko twayibemereye tubazanira amakuru atagira ivumbi, twoshoboye kwegera umwe mu ba DJ bakomeye cyane mu gihugu, ni Israel cyangwa mwite Israel, naco bitwaye. Israel tukuramutse. Yambu ya nkuko mubibona muri iki gitaramo nico gufasha umwana mutoyi cyane afise ingwara kandi komeye akeneye gufashwa. Mbega nkuko ubibona iki gitaramo ubona abantu bacakiriye gute? Bon, en fait ndiko ndabiraba ukungene gitaramo bacitabiriye. D'abord ni bacitabiriye sana nkuko twari tubishaka, nkuko promotion yagenze. Sinzi ko habaye kure kuri La Costa Beach cyangwa sinzi ko ari umutima wo gufasha abarundi badafise, mugabo nibaza yuko jewe kubganje nabaye déçu. Umwana nkujyanye amezi 3 ashaka gufashwa pour 7 millions, tukaja hamwe aba artistes, aba DJ, aba jeunes batandukanye, tukacibona ikibanza nk'iki kigaragara ni ibintu bibabaje. Birakunze kumvikana abaririmbyi bamwe bafise ico bamaze muri iki gihugu, haba mu ndirimbo turazi Farious nta Kenya, Sadbi nta miliyoni zibirabuze. Bobo ubahanuye iki? Twumvise ko Sadbi yashoboye kwandikira ishirahamwe Smart, ariko mu baririmbyi nabo nyene turabona nta nibakeye, nta numwe araduga kuri stage. Izi sangira murazibona, ubona ko ari giki cyabuze abaririmbyi bo niho bahabaye kugaya iki gitaramo. Bon, jewe nibaza yuko abarundi barakwiye kuja hamwe du mois tugakunda nkuko dusanzwe tubivuga ko abarundi bakundana, tukafashanya. 7 millions n'amafaranga make cyane tugiye hamwe, sivyo? D'abord jewe kuri aviance iki giteramo sinari kugigira kurisha 3000, nari kugira for free. Abarimvyi bari bemeye kwinjira kuririmba gratuit, natwe twari twitanze hama umuntu wese agafata ijambo kiyemeza kuri stage. Sino habaye umenga udafise 3000 no ushaka gufasha, mugana numwe yarafise igihumbi yarashaka gufasha, yari kuza muri concert akaryoherwa akavuga ati je ndatanze 500, isorosoro rigwira iyo rigiye. Ariko abarundi turakunze kubibona cyane iyo habaye igiteramo, nubwo abafise makeyi araza agahera ku mwango akaraba yuko atoronka basi, nuko bavuga ati abafise 2 igihumbi binjira, ariko ku mwango nta bantu turiko turabona. Ntubona yuko mu Burundi hoba hakibuze wa mutima wo gukundana? Bon, sinobishira muri yo cadre kwera na samedi abari imanza nyinshi cyane. Nkeje twarabonye abamere abavieux bavuga ati twebwe twari tuje guterera nga dufise izindi gahunda, bagasiga amahera bakaca bagenda. Mugabo sinzi gituma, sinzi ko ari ukwanka umuziki w'u Burundi, sinzi ko ari ukwanka gufasha uwo mwana kubera batamuzi, ariko nibaza ko gufasha simpaka gufasha umuntu uzi gusa. Turakunze kubona amakampuni atanga sponsor ku bitaramo by'abaririmbyi batandukanye. Mbega kuri iki hoba habaye sponsor ikwiye cyangwa hari sponsor ikibuze? Jewe nibaza yuko hatararengerana. Premièrement amakampuni tuzogerageza kudodora, peut-être niba arabimenya, mugabo nibaza yuko n'abatarabimenya ni bake, mugabo abizi nibo benshi. Nibaza yuko hazogira igihe nko muri yo ndwi iza bazokwikubita gashi nibumva akakamo ko mu Ndundi muko muratera ino evenement, ukabona yabuza abantu babuze nuko bimeze. Abakunzi b'umuziki Ndundi ntiturihebura, twizere yuko aho mubonera kino kiganiro mugire cyo muterere. Mbega hoba hariho konti, hari inkuru murahabwa yuko hoba hariho konti yo kubashaka gufasha umwana? Yes, konti irahari, baratanze n'ama numero de telefone, ba igi association tugire ejo heza, nibo bariko baravyirukamwo badodora ku makampuni atandukanye.
ufise amajana 5 ufise igihumbi ufise n'ayarenga n'amakampani reka tubatera kamo mumfashe umwana kuko n'umwana w'igihugu nitumute umwana aracyari muto arakeneye gukura akeneye kubaho nk'umwana wawe Israel tugushimira. Merci beaucoup. Nejo ashobora kuba ari umwana wawe agakenerwa gufashwa, nibaza yuko gufasha gutanga bisumba guhabwa, kandi guhabwa gutanga nico kizana umugisha hanini. Mwakoze kugira ico mutanga. Murakoze. Tubashimire. Merci beaucoup. Okay. Bakunzi ba Indundi TV yari Israel ariko arahamagarira abantu kuza gufasha uwo mwana kuko akeneye kubaho nk'abandi. Amakampani tureke vya bindi dufashe umwana w'igihugu akeneye kubaho nk'abandi. Indundi TV turacyahari ku bwanyu. Stay tuned. Yo abakunzi ba Indundi nk'uko mubibona buke abantu bariko baraza muri turi kumwe no muri MV Lolilo mambo vipi? Poa kabisa. Amakuru yawe? Ndashima Imana vraiment twashise ngaha imvura urabona ko itaduhaye umwanya, imvura yabaye nyinshi cyane. Ariko nubwo imvura yabaye nyinshi hano mu Kibenga imvura haciye umwanya munini nyitari kwiragwa ariko muri ko nk'uko mubibona namwe mushitse mubibona nta bakunzi b'umuziki Indundi bitabira kino giteramo. Wowe ubona ibyo byavuye kuki? Je mbona ko kubera iki gihe ni gihe kibi, imvura nk'uko babonye Itanganyika yateye gushika ino muri La Costa Beach. Mugabo abanyene nibo bafanzi bacu, reka tubakire nk'uko baje. Ariko nk'uko mwari musanzwe mubizi iki ni giteramo cyo gufasha umwana afise ingwara ikomeye cyane akeneye amahera yo kugira avugwe n'umwana w'igihugu. Kubgawo abarundi bona wo basaba nk'iki nk'intererano kuko urabona ntibashoboye kuza nk'uko twari dusanzwe tubibona ku biteramo byanyu. Je nibaza ko aribo abatanze ifashanyo batashise ngaha babwiye ngo twe ntitushobora gushika kubera imvura kubera ingorane zabaye, batanze amahera ni benshi nzi babigize. Mugabo ndabashimiye cyane n'aba baje ngaha berekanye umutima, berekanye ko bari kumwe nacu naho imvura yaguye nyinshi. Mugabo twe turi kumufasha uyu mwana. Ya kubwa Lolilo ngo abakunzi umuziki Indundi ntibanse gufasha, hari yabemeye gutanga ubwo buryo kuko ngo igihe cy'imvura nticyaborohereje. Ariko ku baririmbyi twovuga ko ari we muririmbyi uri hejuru umaze gushika. Abandi bobo ubona bo babafashe iki giteramo nk'igiteramo gikwiye kweri gufatwa mu maboko. Je numvuga ku bwanje. Je ndafise umutima, ndakunda, ndazi ko ingwara ibaho, shobora kugwara anyway. Kandi ndazi ko n'urupfu rurahari, shobora gufa anyway. Imana niyo yapanze gutya, je nashise kubera umutima wanje. Merci beaucoup. Niki yo hanura abandi baririmbyi? Tube dufise urukundo setu. Okay, reka Lolilo tugushimire. Ndabashimiye cyane nanje murakoze cyane. Kuri akapela ntoyi cyane ugenda uryoheye abakunzi ba Indundi. Nzokutika baju, hey. Nzokutika baju, hey. My feelings, yes I. Reka tugushimire Lolilo. Ndabashimiye cyane. Bakunzi ba Indundi TV nkuko muri ko murayibona ni umuririmbyi Lolilo Lizo Manizo mzizi wajiwe ashoboye gushika avuze abaririmbyi muze muremera ibyo mushobora kandi mwerekane umutima w'urukundo. Iyi ni Indundi TV. Hey.